wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Reka umbarize uri hafi ya mubwire ngo umubaze usa nande. Mubaze usa nande. Hallelujah. Ya iryo niryo jambo ushaka kwigisha muri kino gitondo, kugira ishusho y'Imana muri twebwe. Nge kuba professeur muri kino gitondo, hajya umuprofesseur afata iminota ingahe? 45 15. Apotre aheruka kera kweri mu ishuri. Ariko ndibaza yuko ashaka gucokoza. Amen. Kugira ishusho y'Imana muri twebwe. Kuki navuze ngo ubaze uri hafi yawe asanande canke usanande. Iyo tuvuze kugira ishusho y'Imana, niba bisiguye yuko kuba usa na papa wawe canke mama wawe, canke kugira amazuru y'Imana, canke umunwa nk'umunwa w'Imana. Reka dusome muri Itanguriro Genèse 1 ku murongo wa 26. Aho niho tubona intango y'ibintu byose, n'intango y'Imana kuvuga ngo tureme umuntu ase natwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Gusa ni Imana. Hallelujah. Buri hafi yawe ngo gusa ni Imana canke use ni Imana. Karibu Fiston, avuga gute? Imana iravuga iti, umva, Imana ifata umugambi iravuga iti tureme umuntu mw'ishusho yacu, mw'ishusho yacu, ase natwe. Umviriza, ase natwe. Aganze amafi yo mu kiyaga, aganze ikintu gikurikirana no gusa n'Imana. Umva, Imana ivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Iyo Imana ivuze ngo ase natwe, nibiba bisiguye ngo agire nkuko nabivuze amazuru cyangwa amaso. Mu yandi majambo, agire nature, agire imibereho. Turi kumwe? Agire imibereho, agire abe nka adupresente mu gihe twe tutaboneka, ari we aboneka yuko ni Imana. Amen. Ase natwe, Imana imuha pouvoir, imuha autorité, imuha kuganza. Imuha kuganza ngo aganze iki? Amafi mu kiyaga, amafi mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibiguruka mu kirere, n'ibitungano. 27 avuga gute? Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo, Imana irema umuntu mw'ishusho yayo, mw'ishusho y'Imana, mw'ishusho y'Imana niho yamuremye, niho yaturemye. Umva, mu kintu Imana yakoze, Imana yaraturemye kugira ngo tuganze. Tuganze ibiboneka. Umva, iyo tuganzwe n'isi, biba bisigura yuko ukuganza kw'Imana kumaze gutakara muri twebwe. Ariko iyo twebwe tuganje isi, ariho kuganzwa no kuganza. Iyo twebwe tuganje isi
cyangwa ibiri mu isi biba bisiguye yuko turepresenta autorite n'ubumana bw'Imana muri twebwe. Ikintu cyatubye Adamu amaze gukora icyaha, autorite yaramuvuyeko cyangwa ukuganza kwaramuvuyeko, kuko mu bisanzwe munyemerere ndabivuge hari ikibucibuci, ariko kubera autorite imuvuyeko yaciye abona yuko nta muzu yambaye. Kubera iki? Kuko icyakuva autorite cyangwa icyakuva amaso yiwe naboneke yuko atambaye impuzu cyamuvuyeko. Ari umuntu ariko aranyumviriza? Ya. Nanjye ndumva biriko biraza. Gusa n'Imana, dusa n'Imana gute? Imana ni mpwemu, kandi iyo Imana ari mpwemu, icyavyawe n'umubiri n'umubiri, n'icyavyawe na mpwemu ni mpwemu. Gukora icyaha cyo kuboregwa n'ibindi byose, icyo si cyo kibazo. Icyaha na nyamukuru ni ugukora ikintu kiri en dehors y'ubugombe bw'Imana. Icyaha ntabwo ari izina, ariko icyaha ni kuja en dehors cyangwa gukora ibintu bitari ubugombe cyangwa ubugombe bw'Imana. Mu kintu cyose, mu gihe cyose Imana izo kubwira ikintu ukanga kugikora, uzoba ukoze icyaha. Imana ivuga ngo tureme umuntu ase natwe, arepresente twebwe. Imana imuha autorite. Umva ndakubwira, mu kintu Imana yavuze, twasomye ijambo yavuze ngo aganze, bisigura yuko abe hejuru y'ibintu byose. Icyo avuga kimere uko onye, kuko si we avuga, ariko ni Imana ivugira muri we. Ibi bintu byo mu isi birafise amatwi, birumva. Amen. Birumva, ariko ntibishobora kumvira umuntu uwo ari we wese, ariko bishobora kumvira umuntu arimo Imana. Kuko iyo Imana iri muri wewe, urafise ukuganza, urafise ububasha. Ni Imana iri muri wewe. Ikiri muri jus de pomme ntabwo ari amazi gusa, ariko ni gafuwi bakozemo iki igaji. Ikiri muri Tabita na Alexis na Jean Claude na Jean Paul, si Jean Paul gusa, ariko ikintu kiri muri we nico we. Ikintu gituma dutakaza pouvoir cyangwa autorite yo kudasa n'Imana ni mu gihe tugiye en dehors y'ubugombe bw'Imana, cyangwa yo kutokumvira icyo Imana idushaka. Nibihagije kuririmba cyangwa gusenga no gukora ibintu byose, ariko reka ndababwire abantu b'Imana, isi ikeneye abantu b'Imana. Isi kwitwa umwana w'Imana nibihagije, ariko niba kuraba, niba pima ADN muri wewe, yo ya ADN si prioritorishite, eske basanga muri wewe harimo Kristo, basanga muri wewe harimo iki? Turikume tuvuge amen. Ni gute twosa n'Imana? Ni gute twosa n'Imana? Nabivuze. Icyavyawe none hamwe mu niki? Icyavyawe n'umubiri niki? Mumfashe auditoire. Uno munsi mwebwe mwese muri aba 11, namba ari muri 7e cyangwa bayitijya muri 8e,
je ndi professeur ngiye kubigisha. Vuga ngo professeur aragukeneye umwumvirize neza. Mubwire uri hafi yawe. Yes. Korinto ba mbere 15 umurongo wa 22. nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, Umva. niko muri Kristo Umviriza. bose bazohindurwa bazima. Umva. Ariko umuntu wese mu mwanya wiwe, Kristo niwe mushuzo, maze abakristo bazobonerwa bazuke ahazozira. Soma 20 kandi wisome neza. Nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, Adamu wa mbere yaratwandukije gufa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. ariko muri Kristo, umva, Adamu wa mbere mvuge ngo yaragize eshek cyangwa mission yiwe ntiyayishikije uko yategereza kugira gute, alors les élèves, kugira gute, ariko mu mugambi w'Imana, kuko ndakunda Imana ivuga ngo uwatanguje igikorwa muri twebwe azogira gute. Imana yari yatanguje ishusho yayo muri twebwe, ikabona yuko si byiza yuko iyo shusho ndayigira gute, ndayitakaza. Il faut ko ndayigira gute, ndayirangiza. Arungika Kristo niwe Adamu wa kabiri. Igitabo kiratubwiye ngo Adamu wa mbere yaratwandukije gupfa, ariko Adamu wa kabiri yagize gute, nta Bible mufise abantu b'Imana. Ntavuze ngo ndi professeur no musi, nta bintu byo kuguruka no musi, ndi taf no musi, ndi taf, vuga taf balater. Adamu wa kabiri aduha ubugingo, mvuge uko amaze kuduha ubugingo, bisigura yuko mu kubaho kwacu twahamagariwe gusa n'Imana cyangwa gusa na Kristo. Adamu wa mbere ibyiwe vyaraheze, ariko Adamu wa kabiri niwe twizeye. Fasha somera muri Abanyefeso 2:10 kugira ngo twumvikane cyangwa aho hantu tuhugurure neza. Avuga gute? Kuko turi biremwa byayo, turi biremwa cyane, turi bikorwa by'amaboko y'Imana, twaremewe muri Kristo Yesu. Umva, matière twaremwemo ni matière yitwa Kristo. Ngo dukore ibikorwa byiza, nta kindi kugira ngo niyamara kuturema dukore ibikorwa byiza, kuko nibyo biranga ubwami bw'Imana. Oh my God. Ibyo Imana yateguye kera ngo urumva ari ibintu Imana yateguye kera, a condition ke uba wari waremwe muri Kristo Yesu, ngo tubigenderemo. Ari ibikorwa Imana yateguye, ariho ubuzima Imana yaguteguye. Umva, mugiye umama yibungenze, betetere nivyo no musi nivyiki gihe, sinibaza yuko kuri twebe byabaye abamama bacu habaye nta bintu vya ecography, barabona tukavya uravyara tu, nta bintu vya ecography. Ariko muri no myaka urashobora kuja muri ecography bakubwiye ngo numukobwa apo Sadolin, Rose, Sijui, Rose machin, Rose 1, Rose concordance muri chambre berceau, ugategurira umwana naravuka, ariko uri kuramutegurira pamperse, lingette, mariette n'ibindi. Uwo mwana ari munda, ariko ariho ibintu mama wiwe na papa wiwe bamuteguriye kugira ngo niyavuka nta bintu byo kwideranja, nta bintu byo kurondera, ariko oh my God,
ari mu maboko meza. Mbwira uri hafi yawe ngo uri mu maboko meza. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo mwiganyirire ibyo muzofungura cyangwa muzokwambara. Kubera iki? Muri mu biganza byiza, murafise assurance yo kubaho, murafise assurance y'ubuzima. Kuko twaravyawe n'Imana, turabana b'Imana. Aravuga ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibindi ntabwo ari akazi kanyu kugira ngo mubirondere cyangwa mugire gute, kuko nta n'umwe ashobora kongereza ubuzima bwiwe cyangwa imyaka 2 ku buzima bwiwe cyangwa 30 secondes ubiye 2 secondes ku buzima bwiwe. Ariko ni witwararika ivyanje, ni warondera ivyanje ukabibamo, oh my God, jewe nzokugurura, nzobirekura, bizogukurikira. Twaremwe muri Kristo Yesu, araduha ishusho. Muyandi majambo, kugira ishusho si kwigumana gusa poster, ariko aho utambuka hose babone Kristo muri wewe. Ubu ni bo buzima. Petro gihe kimwe bamaze gufata Kristo, Yesu aramubwiye Peti, utanikatala tu, uraza kumpaka. Jewe ndakunda aka gaparti. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwe araza aramubwira ngo wewe mwari kumwe nawe, ambwira ngo Petro avuga sindamuzi. Petro agira gutya, amaze kugira gutya, undi aramubwira ngo no gutambuka utambuka. Petro bamubwiye ngo no gutambuka cyaragira gutya, hagize gutya, hanyuma aravuga ngo ebana abatu nibitugari Imana nifatiriya. Undi aramukura sara aravuga ngo no kuvuga kwawe uvuga nkawe. Icyo ndabifuriza muri kino gitondo, tuvuge nka Kristo, dutambuke nka Kristo. Oh my God, hallelujah. Umva Abaroma 8:29. Semeni amen. Vuga ngo gusa na Kristo. kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, gushushanya n'ishusho y'Imana cyangwa y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. abo yatoranije kera, aho nyene nakubwiye venefu gusa. Kuva kera Imana yaradutoranije. Vuga ngo naratoranijwe. Umva, ari igihe twihenda, ari igihe tuvuga ngo tujya mu bwiza tujya mu bundi. Iryo jambo ryo kuvuga ngo tujya mu bwiza tujya mu bundi riba rifise isobanuro yo kuvuga ngo turushirizwaho guhindurwa dusa n'Imana. Apana kuvuga ngo nuko naronse sinzi ikirato chemise iki ngo mva mu bwiza nja toka n'abapagani bako nabyo. Ariko icyo ijambo ry'Imana risigura bien, risigura yuko tous les jours, iminsi yose, everything, every day utegerezwa gusa n'Imana muri wewe, ukumva yuko ari ubuzima bwo gusa na Kristo butemba muri wewe. Imana yanje we, mu gihe cyose ntabivuze uzoja andeoru y'ubugombe bw'Imana, umenye yuko wakoze icyaha. Yaradutoranije kugira ngo duse na Kristo, tugire ishusho ya Kristo mu byo dukora, mu byo tuvuga,
naba ari twebwe tuboneka. Ndakunda Paulo aravuga neza ngo si jewe nkiriho, mu yandi majambo narapoteye ivyanje, ibyo kuganzwa nanje, ariko muri jewe si jewe nkiriho, si jewe nkibaho, si jewe nkirongora, si jewe nkora ibyo shaka, ariko ndi musi ya autorite, ndaganjwe ni Kristo muri jewe. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo Kristo muri jewe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Mu gihe Kristo aganje muri jewe, nta kindi ashaka, nta kindi agomba, ariko icyo ashaka yuko shikira ubwiza bwiwe. Icyo bivuga ngo Kristo muri jewe ni ivyizigiro vy'ubwiza, bisigura yuko imisi yose mbandanya sinduha, ariko ndiko ndakora effort mpaka ubwiza bwa Kristo buboneke muri jewe. Ubwiza bwa Kristo muri jewe ni igiki? Ubwo bwiza ni iki? Eske ni kugira fraîcheur, kugira amavage, kugira coupe carré? Sivyo. Ariko ubwiza bwiwe muri jewe ni gushishikara kwerekana ivyamwa vyamwe muyera mwisi. Ubwo nibwo bwiza. Turi kumwe? Profeseri atanguriye kuduga. Profeseri manuka. Sipaga binitikie. Usa n'ikintu mu gihe wifuza icyo kintu. Usa n'ikintu mu gihe uriko urakontempla icyo kintu. Turi kumwe? Cyangwa mu gihe umedita icyo kintu, cyangwa mu gihe ugifatira umwanya, kana bivuge uko. Mu gihe wicaye mu buzima bwawe ukagira ubuzima bwo kwiyumvira ikintu kanaka. Dufate par exemple, uri hano urakunda MC Hammer, umwanya wose ni MC Hammer, umwanya wose kuri televiziyo abandi ntibamuzi MC Hammer, tuvuge nde basi mu mwuzi muri iki gihe. Bon, dufate Marimar, umwanya wose munyumve, ndahamagara chef de classe. Mu gihe ufata umwanya ku kintu kanaka, kirakwinjira, kirakwafekta. Siko? Nimurabona umuntu kwiyumvira, ari gihe jewe, reka ndababwira ikintu kimwe, ari gihe namananga kuvuga, kwigisha mu Kirundi. Kubera iki? Hari gihe yo ndiko ndigisha mu Kirundi nama nisanga tous les jours nagiye ahantu umengo ndiko ndigisha nka papa wanje mu mwe nk'amasasu. Ko dafata umwanya kumuraba, kumumvira, kugira na wewe reka nsomera ahantu Fiston, nsomera ahantu. Somera muri Pierre, twumve ahantu. Pierre 1:3. Ucusimba uje kuri 23. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose Ego iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. Ituvyaza iki? Ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. 23 havuga gute? Kuko mwavyawe ubwa kabiri. Umva, kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora. Mutavyawe n'imbuto ibora, ariko muvyawe n'imbuto itabora. Bwira uri hafi yawe ngo muri wewe harimo imbuto iki? Iyihe? Imbuto iyihe? Namubwire ngo mubaze.
muri wewe hariho imbuto iyi 23 mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho kuko abafise umubiri wose basa n'ivyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi ivyatsi biruma amashugwe agahunguruka ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. urakoze. kandi iryo jambo niryo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Amen. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20 utangure kuri 20 cyangwa utangure kuri 21 tumanuke twumvikane aha mbandanye gato. Turi kumwe okay. kuko batamenye Imana ntibayubahe nk'Imana nibayubahe n'Imana ntibayishime ariko bacitse abiyumvira iki iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu manuka icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Umva ndakubwira ikintu kimwe, stop gaho, pause gato. Imana yaraturemye kugira ngo duse nayo. Navuze yuko mu gihe cyose ufashe umwanya wo kwiyumvira, ku contempla mvuge gute mu Kirundi mumfashe tabaraje. Kwihweza, merci. Mu gihe ufashe umwanya muniniya wo kwihweza ku kintu kanaka usa nacyo, urakiadmira ukagikunda kikakubamo, urashobora gutambuka nka puff dead ukigira nka puff dead utari puff dead ariko kubera kumukunda no kumwumvira no kumushaka no gufata umwanya kumviriza imiziki yiwe, kumviriza amajambo avuga, ugatangura kuvuga nkawe muri wewe ukumva yuko wabaye puff dead. Urashobora kwita puff dead di Burundi nta kibazo, kuko nivyo ufatira umwanya, kuko ivyo uraba bituma ishusho Imana yashize muri wewe itakara. Ivyo ufatira umwanya, nimba ufatira umwanya ivyo mu mwemu bizokubonekako. Ufashe umwanya wo kumedita ivyo umubiri bizokubonekako. Umva, Eva kugira ngo afate icyamwa arye yarafashe umwanya, naho Bibiliya itatubwira, yarafashe umwanya wo kumviriza. Satana aramwexplica neza, aramubwira ngo ebana iki ni ukikula tu vraiment ebana muzosa n'Imana. Eva aramedita arakiraba, numbwire ko yaramubwiye ngo fungura afate nawe fungura. Nawe muri we yarafashe umwanya we kwiyumvira no kumedita, aravuga ngo ego ivyo ambwiye nivyo, ariko ivyo Imana yambwiye sivyo. Ikintu kitwica ba Kristo nta kindi, ni mu gihe cyose ukuri Imana yaduhaye turejeta ukuri kwiwe tukumviriza ivyo Satana atubwiye. Mu gihe Satana ashaka kudusambura atangura petit à petit kutubwira ubutumwa bwiwe bubi, kora iki bizogenda uko, ariko ukaba ufise ijambo ry'Imana muri wewe rikubwira ngo usa n'Imana, uri umwana wanje, ariko kubera situation uri mukavuga yaba narinda umwana w'Imana gute nari gushobora guca muri ibi bintu. Ari ibintu bidushikira kugira ngo Imana ipeze poids y'urukundo hagati yatwe nayo. Amen. Eva arafata ararya, amaze kurya ahereza Adamu, autorite iratakara. Imaze gutakara nta bintu byo gutegeka, kuko bujya bumana bwari muri bo bwamaze gupotera, bamaze gutakara. Kuko mu ntango Imana yavuze ngo tureme ase natwe aganze, ukuganza kuratakara. Bano w'Imana, ibintu by'Imana ni escalier, ni étape par étape, nta bintu byo gupaniya bya bari bakudodea kera iwacu
Mukamenge ubonye umuduga nawe papa wawe ufise me kubera abagenzi bawe urashobora kubona igikamyo pi ukakidodera ukagenda ukimanutse nabi urashobora gukomereka je ngafise ibikomere aha kubera ko no mu bintu vy'Imana ni wabiparamiya uzobabara. Emera Mpwemu Yera akwigishe, emera Mpwemu Yera agutwara aho ashaka, apana wewe aho ushaka. Umwanya wo kudiskita na Mpwemu Yera si wo, ahubwo mwemerere ushira amaboko yawe hejuru mubwire ngo ndakwemereye nipeleke kwenye unataka. Kujana ni heza cyane. Imishi yose wambaye umubiri, ego wambaye umubiri kandi ufise umubiri kandi ufise amabezwe menshi cyane, mvuge 91% cyangwa 99% ivy'umubiri ni vyinshi cyane ukeneye. Ari unashanda kubwire uyu Mpwemu Yera tuvuga, uyu kocha tuvuga niwe adufasha gukemura ibibazo byo mu mpwemu hanyuma agakemura no bibazo byo mu mubiri. Turi kumwe? Turi kumwe? Praise the Lord. Ngo twarafashe turahindura image. Wibaze simvuga izina. Wibaze ugafata iki ukagihindura ngo ni Imana, ukagisenga mu gitondo. Plastike vuga ngo plastike, vuga plastike ya plastike nacho yo gufasha plastike nabivuze. Plastike nacho yo gufasha, ariko hari ubushobozi buri ahantu, ubushobozi butaboneka, ubushobozi mwijambo, ubushobozi muri Mpwemu Yera nibwo budufasha gushika no gushikira bijya twifuza. Plastike ya plastike, amazi. Muri no myaka narabonye video umuntu hano w'Imana, umuntu mukumusengera afata kama ni apotre kama ni profete kama ni afata umuntu guki amuzengera amugira gute hano w'Imana. Nibijya pastor yatubwiye dimanche, iyo ahantu hamaze kubura ubushobozi bwa Mpwemu Yera abantu barakreya. Ndashobora gukreya uno munsi ndabishatse ndashobora gukreya na jewe, ndabishatse ndashobora gukreya kandi numushobora kwibe, ariko numva ndakubwira dukora ibintu kubw'icubahiro ciwe apana kubw'icubahiro cacu. Manuka Fisto havuga gute? Nico cyatumye Imana ibaheba. Imana mu gihe cyose ibyo bintu bibaye Imana iraduheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire iby'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo. Kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, basenga bagakorera icyaremwe bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibyo bidashira. Uretse muriko murumviriza aya majambo neza, nawe utosoma ariko umviriza umugabo ariko arasoma. Kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, yes, bagasenga bagakorera icyaremwe bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. Ja kuri 25 kumanuke gushika kuri 30 havuga gute? Kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, ego, bagasenga bagakorera icyaremwe bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo icimibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore ivy'imibiri yabo yaremewe, bashuha bengukana abagabo babagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bagahabwa ingero zikwiranye. Pause. Mu gihe cyose dutakaje identite yacu uko Imana yatugize, twifuza kuba nka kanaka. Si jewe, ni ijambo ry'Imana. Turi kumwe? Icyo gituma muri no myaka ukabona umuhungu akigira nk'umudada, kuko identite Imana
yamuhaye si jewe n'ijambo ry'Imana twabisoma. Identite Imana yamuhaye yo kwigira yo kuba umukobwa hakurizika ariko kuba mbo identite Imana yakuremye ube umukobwa ariko muri wewe wumva yuko ni wahagije nuko Imana yakuremye ushaka kwigira umuhungu. Uwo munsi nyene no kumedita ututangura gutambuka nk'abahungu ukambara uvata kubwira ivyo byose ukora ni icyaha imbere y'Imana. Uriko uriyambika ishusho Imana itaguhaye. Ugasanga umudada umuhungu nawe nuko nyene ashaka kwigira umudada kuvuga toka kwa jina la Yesu badilika shindwa na urege. Si cyane bivuze ni ijambo ry'Imana. Nico gituma muri no minsi umuhungu arongorana n'umuhungu, umukobwa akarongorana n'umukobwa. Nta bintu by'ubuntu bw'Imana. Hakuna buntu bw'Imana. Bibiliya irabivuga. Ico ni icyaha imbere y'Imana. Nusa n'Imana. Nushobora kuvuga ngo hari muri jewe akorera muri kandi wigira uri umuhungu ukigira umukobwa. Navuze uno musi ndigisha professeur. Amen. Ego, bana w'Imana, kuba dusa n'Imana, dutegerezwa gukora ibintu birepresenta la sainteté y'Imana mw'isi. Ibintu bihesha icyubahiro ukubaho kw'Imana mw'isi. Naho bitunanira, ariko dufise mwemu yera, mutabazi mwiza, ashobora kutwama. Uno musi ndashobora kunanirwa, ariko ejo nkavyuka kandi mfasha mwemu yera kugira ngo neshe ejo. Ariko sinonanirwa uno munsi ejo nanirwe aho kandi nanirwa muntu w'Imana haguruka vyuka tabaza mwemu yera aza gufata ukuboko muzojana. Yesu yarabimenye aravuga ngo mwemu w'Imana ari kuri 1 2 3 mwemu w'Imana ari kuri yagize gute kugira ngo gire gute kugira ngo kandi twagiye ndabaha zero ngaha mwemu w'Imana ari kuri jewe yasize amavuta kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza ababoshwe kuri iri jambo ababoshwe babohozwe. Mu yandi majambo twari dufishe ishusho y'urupfu ariko mu kutubohora my God mu kutubohora atubohora kugira ngo duse nawe. Fiston kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore ivy'imibiri yabo yaremewe bashuha bengukana abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo niko Imana yabahevye ngo bagire imitima y'akahebwe bakora ibitabereye buzuye ukugabitanya kose no kugira nabi no kwifuza n'ugwango rw'ubusa buzuye n'igono n'ubwicanyi no gutongana n'ubugunge no kwitamba ku muvyimba n'abaneguranira mu vyongorerano n'abavuga abandi nabi n'abanka Imana n'abatukana n'abibona n'abirarira n'abigenera ibibi n'abatumvira abavyeyi n'ibipfu n'abava mu isezerano n'abadakunda n'ababo n'imbura kigongwe. Abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa ntibabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora. Wageze kuri 30 amajambo arakomeye. Ndakunda ijambo rivuga ngo ivyamwa vyamwemu yera nibi urukundo kwihangana mbanjanja kumanuka
ibi byamwa kugira ngo ubigire nuko muri wowe uba ushaka gusa n'Imana kandi birepresenta Imana. Gusa n'Imana kwacu n'ubuzima bwa misi yose. Turi kumwe? Nta numwe ariko aragukundana cyangwa ariko arakujija, ariko tabaza mwe muyera muri faiblesse, n'importe quelle faiblesse, tabaza mwe muyera aragufasha. Turi kumwe? Tuvuge amen. Urashobora kandi kuvuga amen. Umva, turi mu isi kandi Satani ntazoreka kukubwira. Satani nao mwirukana ukamwe toka shetani kwa jina la Yesu, sitaki azokubwira. Kandi afise faso nyinshi cyane zo kudekora imvugo yiwe. Ariko ndashima Imana kuko yaratwibiye ibanga ngo nimwamuhunga niyo secret mukamugwana azogira gute? Azobahunga. Kugwanya Satani nushobora kugira kwa jina la Yesu ninakubomoa. Ariko kugwanya Satani heraba Yesu na Satani aramubwira ngo fata ibuye uhindura iki? Yesu aramubwira ngo biranditswe. Nta kindi kizotuma unesha Satani atari ijambo ry'Imana muri wowe. Nabivuze ufashe umwanya wo kwiweza ikintu usa naco. Mbe wiweza iki mu buzima bwawe? Iyi nkuru pastor ni wakunda kwigisha akavuga kuvyerekeye Yakobo ingene yashaka gutandukana na Labani, bamuhaye iki? Afata trike y'inka ibiti, harabwira ukuntu abishira mu mazi, afata zinyanka arabizibwira murabe ziriko ziranwa amazi, zagize gute? Zariko ziriweza. No mu kuvyara byavyaye ibisa nabijya. Mufashe ibisa nabijya inka ziweza. Ivyo ukora, ivyo uvuga imisi yose, nta bintu byo gupusana sagari ku mulima inakatara waka. Oya, ivyo ubuzima ubaho ubamwo nibwo butwereka icurico. Critique zirabaho, barashobora kukubeshera, normal, turi mwisi. Ariko wewe baho ubuzima butandukanye na burya bagire gute? Bagiza gute? Bakuvuga. Nibihagaze ngo turabera, twatoranijwe n'Imana, twahamagawe kuba ubwoko bwiharishe bw'abami n'abaherezi. Ibyo umengo ntabwo ni restation, ariko nidukeneye restation. Yesu yaravuze neza ngo umva ndababwira ikintu niki, bazobamenyera. Apana mu majambo mvuga, bazobamenyera. Bazobamenyera kwiki? N'ingeso zanyu bantu b'Imana. Haleluya. Bakristo munyu tuba muri pratique cyane. Tuba muri rindira. Tuba muri teori cyane gusumba pratique. Ego baba muri pratique kudusumba twebwe, kandi twe tukavuga yuko turazi ukuri, ariko ukuri nitugenderamo tukavuga gusa bigaherera shinda kwa jina la Yesu. Dukwiye gukora ibintu ibyo tuvuga, reka tubibemo. Bajya nibavuga amajambo menshi ariko acte zabo ziramarka. Jena nabashije umuntu umwe niyangirira gutya ndamuvuga. Umuntu umwe arambwira ngo twebwe twarinjiye mu Bisilamu nta kindi cyadutumye tubinjiramo. Baduhamagaye, baduha pilau, tunadame bien pilau. Turajya baduha amakanzu, baradusiporta. Abantu be
oh my God, abantu benshi nimba uno munsi batabona uyu Kristo tuvuga, nuko Kristo twamuhinduye n'amajambo jambo gusa. Umuntu arashobora kuba ari ngaha akenye, ariko ntacyo mufasha wewe kandi uyafise. Urarindire gusenga ngo mwemuye, nta bintu byo mwemuye rakora. Bajya batipe bajya naho uyobona mwene wabo kanzu gusa muri bisi arinje, ariko wewe nta no gutanga shalom winjira muri bisi umevimbana ume Kristo. Muri salo iwanyu winjira unapita tusa unapita. Abantu b'Imana dukeneye kwerekana agakiza twakiriye, dukeneye kwerekana Kristo ari muri twebwe. Bajya reka ndabavuge gato, naho yumvise gusa ngo wiwawe yapfuye acakati korosi, ni nana amekufa Abdul, mumbabarire nimba ari ngaha sana ninde yapfuye Asma acakati korosi, natamuzi uyo Asma ariko akabazi yuko ni mwene so w'ikinyoma basangiye ubwami bwi, ariko twebwe dusangiye ubwami bw'ukuri, dusangiye Imana iramwitwararika. Imana yagushize hariya kugira ngo we ugire icyo ukoze wewe. Nabuvuze ari ikintu nakoze ko hano Imana ako niko agakiza. Umuntu akaza kuri akakubwira abana ndashonje ngo yo reka dusenge, usenge Imana fata ibiharage n'umuceri umuhe, nta bintu byo gusenga. Nta bintu byo gusenga. Kora ufise ibiharage n'umuceri urafise inyishu, hanyuma twe turazi ukuri ariko tuba mu kuri nk'abantu bafise ibinyoma. Ntiturisi ariko bajya bafise ibinyoma byinshi cyane ariko bakabigaragaza. Sangapi satano uzanye ushaka uzane imiliyoni, usakizane imiliyoni guki imbere y'umuryango unataka kumshorea kama sasa inaendea za kwenda kusali harugara akagwira urudi saa 8 bana Mungu mbele ariko wewe urasiba no gusenga, urasiba n'amasengesho, nashatse kuvuga ngo tubakomera amashi. Ego tubakomera amashi. Ego mbaza kubera iki ndabivuze, kuko bariyaminiya ariko dore dufise Kristo nitwiyamini. Nushaka no kumenya yuko bamenya ko wakijijwe, ico gituma uri hagati yabo wigira nkabo. Jamani walai bitugana. Garagaza uri muri wewe, vuga Kristo, bashake bakwange ariko muvuge. Garagaza uri muri wewe, mugaragaze, mubabwire, muvuge. Ano b'Imana iki nigiye tugezemo, igihe cyanyuma, turi muri prolongation. Kristo araje, ubuzima bwawe vuga Kristo, mubwire, gaburira abandi, mubwire abandi, mugaburira abandi, musohorekane n'abandi. Fata ukuboko mubwire ngo ndagusororere sha tuje gusenga, nitwamara gusenga ndagucisha kuri kaguru, umuzane base gusenga apre umugaburire kaguru base. Abantu banga murazi muri ngaha, reka mvuge turi ngaha twese, abantu bangahe usohokana muri restaurant muri weekend, vendredi samedi michopo sinzi nibindi, mais autour de michopo cyangwa autour de mukicara muvuga ibintu bisanzwe, ariko mvuga kubwire duhindura ingeso, tubatumire kuri michopo ariko tubamize Kristo. Bite yawe na target yawe umuhe michopo. Umva abarundi barayamaze neza cyane ngo nawuvuga niki mungi muki nawuvuga afise injya
ego umuhaye imicopo bwa mbere azokwemera naho atamwemera neza petit à petit azokwemera. Ariko tujana ku micopo critique, unalifanya hivi ulisikia nabi ya bongo ukevanta urasi no mundya ari abantu bemvanta ibintu kugira ngo bandanye umugaburire, kugira ngo bandanye umuha. Iyo si ishusho y'Imana. Duse n'Imana, duse na Kristo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo abi Filipi havuga gute? Havuga ngo abi Filipi sobera mfisto igice abi Filipi 2:5 mugire wa mutima muri mwebwe. Iyo bavuze ngo mugire wa mutima muri mwebwe umva wari muri Kristo rindira. Iyo bavuze ngo tugire wa mutima muri twebwe wari muri Kristo Yesu, mu yandi majambo uyu mugabo ngize recherche zanje yashatse kuvuga gutya: mugire attitude, mugire ingeso, mugire ubuzima. Imibereho yanyu, kubaho kwanyu mube nka Kristo. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Sikuvuga ngo mutima wari muri Kristo Yesu wari guca bugufi. Ndaciye bugufi. Guca bugufi ntabwo ari kugira guke, ariko guca bugufi no kumvira. Signification yo guca bugufi ni kumvira ikintu cyose Imana ikubwiye. Ikubwiye ngo ndabishaka, ego. Ikubwiye ngo rambarara hasi, sawa. Kuri ko guca bugufi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kandi birantangaje kubona turi bikorwa by'amaboko y'Imana. Twaremwe muri Kristo Yesu. Ariko wa mutima wari muri Kristo Yesu nawo dufise. Mbe waremwe mwiki wewe? Cyangwa twaremwe mwiki? Igitumbura, chapati na pain tomate na pain michette vyose ni farine. Vyose ni farine gusa. Nuko uwabikoze yafashe umufuko umwe, kimwe akigira chapati, kindi akigira pain tomate. Ndabona bamwe bagana tugira dutahe nugira ubwo amasagira satubwira professeur wa discipline araza gusona tuce dusohoka. Umva, byose byakozwe muri farine yitwa sinzi Azam. Nuko ujya nyene farine ujya mu mama cyangwa niwe yashatse aravuga ngo muri farine bimwe ndabigira chapati, ibindi ndabigira mukate, sinji pain français na pain ni sambusa. Non pasteur, sambusa hanyuma ngire sambusa umwe ndamushiremo ubwo butunzi bw'inyama, ubundi ndamugire pain viande, umugire hariho mikate iri mu munyu, iyindi iri mu isukari, iyindi kuko iyo mikate yose iri hajya yakozwe mu ifarini imwe gusa, nimba ari Azam cyangwa Simbare farine sinzi. Ariko ijya mikate yose ugiye kugura umwe wese aba servi nico agize gute. Uriho Imana yagukoze uko umeze wewe mu ishusho yayo kugira ngo uberere umuntu kanaka cyangwa abantu kanaka umugisha. Nidushobora twese gusa. Niwigire de papa, kuko de papa Imana yaramuremye uko ameze kugira ngo azafashe abantu kanaka.
na wowe yarakuremye mu ishusho yiwe, yarakuremye kugira ngo ugirire abantu kanaka umugisha. Na wowe uko nyene, na wowe uko nyene, twese hamwe muri boulangerie yitwa Kristo boulangerie cyangwa Celeste boulangerie, kugira ngo isi tuyiserve ubuzima Kristo yapakije muri twebwe. Nta no munsi umukate w'ingano uzovuga ngo mu mpindura ubunyene mbe sambusa utusambuka, baca barawusambura cyangwa baka uko umeze. Imana yarakuremye kubw'ikibaro cyayo. Bano b'Imana tugire umutima wari muri Kristo Yesu wo gusa na Kristo. Tureke ngo mu byo tuvuga, mu byo dukora, no, ariko tubikore. Tugire amajambo make ariko ibikorwa byinshi byo kugaragaza ishusho ya Kristo muri twebwe. Nta kindi isi ikeneye, nta kindi imiryango yacu ikeneye. Imiryango yacu ntikeneye amajambo, ikeneye ukugaragazwa kwa Kristo. Kristo akwiye gushirwa hejuru y'ibintu byose. Nk'uko Imana yaduhaye ijambo, reka ashirwe hejuru y'ibintu byose, agaragare. Gushirwa hejuru sikuma turamuweka yuru, oya, ariko gushirwa hejuru ni mu gihe cyose ibyo dukora tubikora kubw'ikibaro ciwe, we akagaragara. Yohana 14 umurongo w'indwi ndangiza. iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi. Umva, soma neza Fiston. iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi. uhereye ubu muramuzi. Umva, Yesu yarashatse gutera confusion vraiment. N'aba bantu nabo baratangaje. Mubaranye imyaka mugendana n'umuntu, Filipo yadukana ikibazo ngo twereke papa wawe. Yesu papa wanje ni nk'ubu ndiko ndigisha ngo none iyo shusho ya Kristo iri hehe? Ego ndashobora kukumva, ariko imyaka mugendana n'umuntu muri kumwe, umuvuga, urazi kuvuga Kristo, ukamutazira, ukavuga ngo uri Imana, uri inkuru, ukora ibikomeye, hanyuma ukaba Mana nyereka ibikorwa byawe bikomeye. Turi kumwe? Mana nyereka ibikorwa byawe bikomeye. Kandi iminsi yose amuvuga uri inkuru, ukora ibikomeye. Nimba utarabibona reka kuririmba iyo ndirimbo. Urukundo rwawe, urukundo rwawe, urukundo rwawe nigo nirata. Sindabona urukundo rw'Imana jewe. Imana nyereka urukundo rwawe. Wohindura isengesho basi ukavuga ngo rushurizaho kuntawuza urukundo rwawe. Fiston avuga gute? iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi. uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Tipase iminsi yose tuma tugendana na wewe, bitu ya papa ntituramubona. Jesi nakubwiye dukeneye papa wawe mutwereke. Ese arababwira iyi minsi yose turi kumwe vraiment, hamuyamubona, ntimuramubona vraiment, kandi ari kumwe namwe. Ndibaza ababwiye uko onye kandi uko niko turondera inyishu ahatariho inyishu tukayisiga ngaha. Yesu aramwishura amubwira gute? Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo? Nturakaruha umenyaga Filipo? Vema ubonye jewe. Umviriza, aho niho ngiye kurangiza. ubonye jewe. Subiramo kandi kabiri. ubonye jewe. kandi rimwe. ubonye jewe. aba abonye data. Mu yandi majambo,
uzo kubona wewe abone Kristo. Ora n'umukama, iryo ryari ijambo ry'Imana. Ndabifurije gusa n'Imana yanyu. Amashyi menshi cyane. Uzo kubona ufata iyi decision, uzombona jewe abone Kristo. Nimba Kristo ari muri we, Yesu yarabivuze neza ngo niwabona jewe uzoba ubonye data. Na Kristo nimba ari muri twebwe, uzotubona abone Kristo muri twebwe. Turashobora guhaguruka? Ndagomba gusa nawe, mbere ikimazi cyawe, se nawe muri byose. Come on church, twese hamwe. Ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa nawe, ikimazi cyawe, se nawe, se nawe. Twatanguye mbaza ikibazo, mbaza ngo usa nande. Biciye muri amajambo tuhejeje kuvuga, urashobora kwiha inyishu. Bana w'Imana, tugira ivyamwa bituranga twebwe, ivy'iwacu, urukundo ndetse n'ibindi, kuko nivyo bikomoka kuri identite yacu, identite ya mwemu. Ntukemerere ko ubuzima bwawe busa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Use n'uwakuremye, use na Kristo mu byo ukora, mu byo uvuga. Ukore ibyo Kristo agomba. Ugendere mu nzira ziwe, umwumvire, ukore ubugombe bwiwe. Uko niko kurondera ubwami bw'Imana. Urashobora gusenga, urashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ariko kitarimo ubugombe bw'Imana. Ariko nashanda kubwira mu gihe cyose naho utosenga ariko ukumvira Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, uko niko kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka. Unyemerere uve hasi turangiza iminota 2 gusa dusenga rino sengesho. Kugira mwe muyera agufashe. Uraza ahantu ufise faiblesse kanaka, uraza ahantu amaze kukunanira, ariko mwe muyera ari hano kugira ngo agufashe. Nta numwe ariko arakujija, nta numwe, ariko mwe muyera ariho kugira ngo agushoboze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Ari hano kugira ngo aguhe inkomezi, ari hano kugira ngo agufate ukuboko, ari hano kugira ngo ishusho yiwe, image yiwe iboneke. Haleluya, haleluya. Umwana asa na se, umwana avuga nka se. Nushobora kudasa papa wawe cyangwa mama wawe. Iyo bakuravye barabonamo ishusho ya mama cyangwa ya papa mu buryo bwo mu mubiri. No mu mwemu nuko nyene. Reka babone Kristo muri wewe, reka babone aho ukomoka. Wishimire umuryango wawe, umuryango wabera. Ndagomba gusana. Haleluya, haleluya. Ndagomba gusana we. Yes Lord. Ikimazi chawe. Shegero na maji yacu, ndagomba gusa nawe. Haleluya. Se nawe. Ndagomba gusa nawe. Haleluya. Shiki inuma yawe, ngira igikoresho cya mu yandi majambo, ngendere mu bugombe bwawe, ngire ibyo wowe ushaka. Ufashe. Ndagomba gusa nawe,
ndagomba gusa ibikunaniye ibiguteye ubwoba mubwire mubwire mubwire. Oh hallelujah hallelujah, intumwa yawe yawe mwami hallelujah. N'amajwi yacu ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa umuririmbyi yarasengeje isengesho abwira ngo ungire igikoresho cyawe. natwe na kindi dushaka muri iyi si mwami, tugire kuba ibikoresho byawe Mana, biguhesha icyubahiro. Ibikoresho by'icyubahiro mu bwami bwawe. Duse nawe, dukore nkawe, tuvuge nkawe, nkuko Kristo wabwiye Filipo, uzobona jewe azoba abonye data, kuko data ari muri wewe. natwe Kristo uri muri twebwe, uri muri twebwe. Reka ugaragare mu buzima bwacu, aho tunaniwe, aho tuguye nk'abana b'abantu. dukeneye kwerekana no kurwana kugira ngo ishusho yawe igaragare muri twebwe. ndahezaga ishengero ryawe, urigirire neza abananiwe, abarushera, abaremerewe, abarwaye Mana, wagirire neza muri kino gitondo cyangwa muri iyi saha, ubakize, ubahe inyishu Mana. turasengeye iyi ndwi tugiye gutangura, ibe indwi y'umugisha, uziga mu bwoko bwawe, abikorera ibyabo, abafise ibikorwa bitandukanye, abacuruza n'abandi, n'abanyeshuri bazotangura kwiga bamwe ejo. ubagirire neza, ubaha ubwenge bukomoka muri wewe Kristo Yesu. aho tuja hose tugaragaza ishusho yawe, twerekane, turepresente ubwami bwawe, turepresente ishusho yawe. Oh haleluya, kuko waravuze ngo dusenga ubwami bwawe buze. reka buze bugaragare muri twebwe, buboneke muri twebwe. tugukomeye amashyi kuko uri mwizigirwa, ugira neza. haleluya haleluya haleluya. Mana ibahezagire. umumere 5 umuntu ari impande yawe, mubwire ngo shishikara kugaragaza ishusho ya Kristo muri wewe. haleluya haleluya haleluya. Imana ibaha umugisha. abanyeshuri beza cyane, mwikomera amashyi mutaha, muri abanyeshuri beza cyane. haleluya. ndagomba gusa nawe, kuko inuma yawe Mwami, ungire igikoresho cyawe, ungire igikoresho cyawe, ufashe. ungire igikoresho cyawe Mwami, ungire igikoresho cyawe, ungire